nongera asubiza mboga iyi nkuko twohini wacu bazana inderama bazana insogo irengarenga kuko ntugaya akazi wewe urabagusuka amafaranga yaje nkaca rero nzafata izo mboga ndaziranguza nongera mpereza abaza kudandaza bato bato umva imodoka ivyuka nka saa 9 z'ijoro hariya kuvyuka kare niko kujya kwawe je rero naca mvyuka nka saa 8 nkaca mfata rero bya biboga boga nkarangura nk'ibya bitatu maze kurangura nk'ibya bitatu nkaca shira ahantu kwishitingi nini hama rero babandi bajyamiriye nanje nkaca nduza akabeyi bagaca bazirangura iwanje rero bakunze mu Media TV murabyumva hanze nta gusuzugura akazi mbega ntako kazi ugiranije nuko ngira amafaranga ya hariya atangana nayo hino nk'umuntu w'umugabo akoze kurangura inderama irengarenga asubiza babona ugirani birateye isoni ku bwawe umaze kujabuka kuko bavuga bati ngo utaratembera mu mihana ngavuga ngo nyina ni wacu mbabo nini ku bwawe ugiragije kuraba nk'umuntu w'umugabo bikoze hino bona bya biteye isoni bakunze mu Media TV reka duswe tubaramutse kandi tubipfuriza ibihe byiza twizire kumura amahoro rero nkuko musanze mubize muri iki gihe tuko dutemberera abantu bashoboye kugira ico bakoze kugira mu buryo bwo kwiteza imbere na cyane ugwaruka abapapa abamama abasokuru ufise ico akora cyose ashobora kugira icyo atubwiye kugira na twebwe ugwaruka canke uwundi muntu ariko akurikirana cyo kiganiro abadafise ico bakimufatiriye mugabo byibatsa ko atakintu cyo gukora coba gihari ashobora kuboneraho nawe nakavuga ati reka nanje nkoro kugira nshobore kuba nkanaka rero ni kiganiro twise waciye he rero tuzokwama turaraba abazo badukundira kugira tuzokwame tugishirako twerekane aho umwe wese yaciye kugira ashobore gushika ahageze uyu munsi rero tugomba dutemberere umwe mu gwaruka rusanzwe ruri ngaha nyene imabayi byinshi ava bitubwira reka dutangure rero urugendo tugenda aho asanzwe akorera aha Yes bakunze mu Media TV na twashimye ko dukorera uno munsi afise bakiriya benshi cyane ariko reka twegere buke abakiriya ndambona babakiriye amahoro mama aha amahoro batama amahoro meze neza ni sawa amakuru yanyu ndakomeye nawe bite ni sawa meze neza ego aha muhakora muri babiri ego ninde ashobora kutwakira ubwa mbere kujya tubanza tuganire musanze mwubakanye cyane dusanzwe twubakanye turabana muri make murabana okay mu yandi majambo nibaza ko tutadutangura kuri serugo kugira nawe utadushika kuri inarugo mu nyuma sivyo okay sinzi ko bikunda ko rero twakira kugira tushobore kuganira ku biganiro cyane byerekeye ugwaruka ruko ruriteza imbere muri bande rega sinabamenye turi Mabayi Media TV ikoranga hanyene Mabayi tugerageza kuvuga ibyo ugwaruka rukora ibyo abanyamabare bakora bashobora no gutuma bafasha urundi gwaruka rusanzwe rukora ibitandukanye bakaborabira ko bakavuga bati natwe twakura ikigo ego sinzi kwaho naho havamo yemera kuduha ico kiganiro oya nta kibazo ikiganiro turakibahereje murakoze cyane tudatevye reka tubasabe manze mu idondo bakora dukurikirana kuri Mabayi Media TV okay reka negere uyu nawe ndamuhe abarachatinga gato nabarachatinga barida kuchatinga ego Yambu cyane meze neza amakuru yanyu ni sawa kabisa akazi na kanyu byukunda kumukabwira ko atukura kuri Mabayi Media TV izina ryanje nitwa Kubwimana Jamari bantazira ku kazina kamisi yose janda Mr Janda twarabye hejuru turabona ahantu handitse janda kubera ku kazina ka janda akazina ka janda kaje kubivanye n'indirimbo nasohoye yitwa janda abantu barayikunda benshi batangira kumbwira ko nitwa janda ama studio nchandi mvako no yita secretariat janda ibikorwa byanje byose noneho naho yo bari botike nawe yandika ko janda karamaze kukunyura nkuko abako karimbo kanyuza abandi bakumva ko yakwazina bakwiye kukaguhamagara ego kabisa muri make umaze kuva ko wasohoye indirimbo urusanzwe n'umuririmbyi
sanzwe n'umuririmbyi. niko kazi usanzwe ukora cyane Bo nkora akazi ka secretariat, ndakora amafoto, ndi umudanser, nkora akazi kenshi novuga ko ndi umu DJ, akazi kose je ndagakora. Muri make ndi umufundi w'amamodoka. mekanisi Mekanisi. wazana moto yabaye nabi mu mamote Sinkora moto, nkora imodoka. Ndukuvuga janda ntutubeshe nawe sinabesha. wazana igifuso woja munsi nyine ukambara salbete ukana Mugabo ukuntu nkora imodoka bitandukanye nakujya abafundi bakora amamoteri cyangwa bakora ibindi. Je nukuvuga ndi umufundi w'imodoka mu kwestara amabafre mu modoka. Nukuvuga ibintu bijanye na wirelings. Ibintu by'insinga muri make amasabufu ajya wumva imodoka ifise ingoma meze fresh ya. none byo wabyize Nabyize muri Kenya. Mwazi igihe ndi muri Kenya, no kuvuga naragiye muri Kenya marayo kwanza amezi 8 kubanza kuraba akarere uko kameze. Ndavayo ndagaruka hano mu Burundi, maze kugaruka mu Burundi ncyasubira kandi muri Kenya. Hariho n'ibindi bintu bya biogaze nariko ndiga byo gukora, no kuvuga gukoresha gaze umuriro uvuye muri toilette. Ibyo byose ni ibintu nagiye nza gukurikirana, hama ndaza gukurikirana ibyo gukora dread, no kuvuga uwenyanze ibintu byinshi, gukora ama dread ku mutwe w'umuntu, guhindura amakurere y'imishatsi. Ibyo byose ni ibintu nagiye kwiga muri Kenya. Yego. wavuye hino ugiye kwishura gusa Navuye hino no kuvuga ugiye mu kindi gihugu wibaza ngo ugiye ku kazi, ariko ugaca usanga ni kwishure. Bivanye nuko bya bintu dukora hano iwacu usanga bitandukanye n'ibintu wokora hariya. Kuko nkabe hariya ibintu bijanye n'amafoto, izi foto passport dufotora ngaha bikogwa gake. No kuvuga benshi bakoresha internet. Rero ugeze hariya nimbe usanze abandi bubaka uca wiga kubaka. Hama rero ejo umaze kubimenya bigaca bigufasha. none ndiko ndibaza kuva hino ukaja muri Kenya uzi kujya ku kazi ugacushikira ku ishuri, ubuzima muri Kenya bumeze gute? Washikiye byo kunda kubanza kwiganira bakora dukurikira kuri Mabaye Media TV, ukuntu we wagiye washikiye wari ufise umuntu muzinanye mbere bigaca binafasha bikagufasha wewe bigatuma ubandanya amashure wiga ibintu byinshi bitandukanye. Ukuntu niyumviye kuja muri Kenya, ntabwo nashaka kuja muri Kenya. Narifise ikiyumviro cyo kuja Qatar. Ndarondera passport, mbaze kurondera passport, urabona ibintu byo kuja Qatar baciye babihagarika mu Burundi. Ico gihe ndibaza urabizi kuja Oman, kuja Qatar baca barabihagarika. Rero je ndiyumva ati none nikiye gihugu nshobora kujamwo no ushobora kubaho, donc nkamenya n'ubundi buhinga bivanye nuko ngahanya narakora nkabona ibikorwa biriko kuko natanguye ku kamashini gatoya ntanga indirimbo. Hama rero maze kuba ntanga indirimbo ngahi Mabayi, ndaduga ndadandaza ama plaque soleil, ndagura parasera, ndubaka, afise abana n'umugore, urabona afise umuryango. Parasera ni gwa waguze muri ako kamashini gato utanga indirimbo? Yego, naguze parasera yiwanje ndayubakamwo. Uba iwawe mu rugo rw'iwawe? Mba mbi wanje mbere napanze imisi miki kubera ko kazi. Hama rero ndayumvira ati je ibyo byose ndashobora kuva mu Burundi nkagenda mu kindi gihugu. Rero bivanye nuko uca usanga ngahi wacu icongereza umuntu atakiza, ariyumvira ati none ngiye South Africa gabasha ko bavuga icongereza nzohava ndabishobora. Ukitinya mugabo rero kubera ko navuga gaswahili gatoya nyene kandi ko kwidebruya kandi iyo niko kunze kuvuga. Ndavuga ati ibyo byose ngiye muri Kenya bivanye nuko amafaranga amahera yo muri Kenya ariko afise agaciro karusha ako mu Burundi. Nako gaswahili ga Kenya sanzwe nzi karashobora kumfasha hariya. Cyandatimba ndagura passport, ndagenda gukomanda passport, mbere naraye ndayitahanye. Icyo gihe ntibyari bigoye nk'ubu enye umuntu agenda kuyironda bikanga. Ndicara ngaho ndarondera itike, ndaca rero ndagenda. Mugabo nagiye hari umuntu nisunze. Mugabo ugeze muri Kenya ibintu birahinduka. Ibintu birahinduka. Jene kuko nahitiye Nairobi. Kenya ni igihugu kinini. Ni igihugu kinini. Ugeze muri Kenya ibintu birahinduka. Umuntu ugiye wizeye uza wibaza ko ari nkahi wacu ushobora kuja iwawe, bewe wavuze ngo witwa Nestampi. Yego. Urashobora ngo je ndashobora kuvuga ati okay ndazi umuntu w'umugenzi Nestampi baba mu Rugombo.
canke ibukinanyana canke imabaye atereka ngende arashobora kuntunga indwi ariko muri Kenya ntibikunda nta muntu ashobora kugutunga indwi yarengeje yo gutunga indwi mugabo nta ndwi zibiri yo gutunga no kuvuga bisobanura yuko ugenda ufise umutahe w'ivyo ukora kuko muri Kenya ikintu cyose ukoze baragushorera babonye umwete wewe ufise bisaba rero yuko ugendana agafaranga k'umutahe hama bakakwereka bakakubwira ukuntu amafaranga avugwa hari kuko uco usanga bayavuga mu Congereza bayavuga mu ndimi zabo kuko hari indimi zishika 40 na zine guco ubuzimwe zingahe muri izo na zine muri make nta ndimi zaho nize mugabo iyo bariko baravuga nk'ururimi rwitwa igikuyu ndashobora kubyumva mugabo bumva nk'ubuvuze ngo urumva bavuga ngo iriyaterere urumva ngurumva ngiriyaterere rero ari indimi nyinshi bavuga nabo nyene ubwabo ntibahuza mugabo ikintu baca bahuriza ko ni Icongereza ni Giswahili hariya rero Igiswahili kirakora ni Icongereza kirakora urumva uzi Giswahili ni Icongereza hariya ntiwitinya hariho rero nabanajayo atani ikintu na kimwe bazi tubandanye kuri aho mwako muratubwira bamaze kubabwira ukuntu bavuga amafaranga rero bamaze kumenya ukuntu uvuga amafaranga twa tukiri kuri wewe nyene igihe watangura gushika no kuvuga amaze kukwigisha ukuntu uvuga amafaranga ucuja mwibarabara gutangira akazi kose usanze muri Kenya ni kukora muri Kenya ntabwo ari nkino usanga umuntu avuga ngo je ngo nariza mu mashuri menshi ngo narahije kaminuza ngo je ngo bombona ngo ndandaza amayaya ngo kwibarabara ngo ese ngo bonyita gute ngo ese ngo bobona ngo ndandazanye impuzu kwibarabara rero muri Kenya ugezeyo ibintu bica bihinduka n'amabarabara urabona bica bihinduka gutya n'ubuzima rero muri Kenya buca buhinduka uko amabarabara ahinduka niko bakunze mama media TV hino batusanze tugenda uri kuramanuka ugenda mu kuboko k'uburyo ariko uri hariya ngo ucuja mu kuboko k'ububamfu kuko amabarabara ahinduka nuko n'ubuzima buhinduka tubandanirize no kuvuga amabarabara maze guhinduka n'ubuzima buca buhinduka n'ifungurwa zica zihinduka hari ibyatsi bajya no kubyita ibibogaboga hari ubwoko bwabo bungana niko n'ubwoko bw'imbogaboga bungana ubiriye rero ucimengana umuravumba uri kurajya muri Kenya rero ukishikaye ubuzima bubanza bukakuvuruga muga rero umaze kuhamenyera ukamenyana n'abantu baho baratanga akazi ikintu ushoboye hariya nico ukora atari banga wewe ugishika muri Kenya urashikiye ku mugenzi muragutunze iminsi 3 4 5 niyirenga hama mu nyubako yateye mugabo aha ntakorera amaboko daba nawe ico wokora washitse ukora iki muri Kenya ikintu nashitse nkora muri Kenya byabanjije birancanga bimaze kunjanga bivanye nuko nkishika ku mupaka amafaranga nari nitwaje y'umutahe hari ukuntu batuvunjira bakaguha amafaranga ndakwiye hari ukuntu umuntu apanga amafaranga wewe ugaharura ibihumbi nka 5 by'amakenya mugaca usanga ni nka 2 bapanze zijana rero jewe hano nagiye kuvunjisha narifise amadolari maze kuvunjisha amadolari baca baranyiba ngeze ngere Nairobi mparuye amafaranga sanga ntayarimwo rero aho bica bibanza birangora nuwo nashikiye ko nawe yarafise akazi akora wewe yakora akazi k'igitayeri yakora akazi k'igitayeri nanje sinzi gushona umva nzi bya bindi bingubona ngaha byimashi byo gufyature byo gufyatura amafoto inzara urumva urabizi umuntu akora mu biro mugabo ugeze hariya umva bica bisaba ko bigorana mugabo muri ico gihe ndibuka neza nahise ndonka umuntu ambwira yuko yompa akazi ko gukora ama laptop nanje rero narisanzwe gusa nkora ngaha ndazikoresha sinari nzi kubikora nga ndamubwira ati je ndabizi kubera ko sanze nzi imashini yahiye rame yahiye processor yahiye ikinamenya ati nzobihindura uku acarampa akazi anyemerera ko azozarampa ibihumbi 15 by'amakenya ibihumbi 15 by'amakenya nibaza ko ari mu mafaranga nk'ibihumbi 500 y'amarundi aho yarakugaburira canke byose warimenye no kuvuga amaze kuntora kuko urumva nayifitiye kumujama yaciye ntwari wiwe cambi wiwe maze kubi wiwe urumva ko nzi nakazi k'imoto kuko akazi twakora twaragenda n'amamoto ariko arya amabarabara yaho aragerekeranye ati fata imoto rero nkafata imoto atangira kujugumira
umva naramutwara canke nawe akantwara tugiye urumva hariya nimbe umuntu imashini wiwe yapfuye utegerezwa kuja kwikorera iwiwe ntabwo azanira umufundi utegerezwa kuba ufise déplacement ugaca ugenda bampaye imashini imwe barampaye desktop ndayikora ngira amahirwe nibaza ko ntanayikoza ahubwo nagize amahirwe kujya umufunda akora ku kintu kigaca gikira iyo mashini ndayikora ubwo munsi ngenda muri interview mbandosa akazi cyambaza ntangira kubaho rero uko ntangira kwiga ibintu byinshi ariho nigiye ibyo bya biogas ariho nize gukora resho ifise ikibazo ndashobora kuyirepara ndashobora guhindura amaziko ajya yayo nkashiramwe ayandi rero ntangira kwiga ibintu nk'ibyo by'ubufundi kuri uwo muntu niko kazi natangiye kuvuga yuko nakoze umugabo rero aho haragezeho birananirana umubosi arose inota agaca yijya nta mpembe naciye mvuga ati rero jewe ngire nje mu isoko kubera ko ibintu by'imboga hariya nabikubwiye ko ari byo bajyaho cyane gose ncanza rero nza gufata imboga ndangura nongera asubiza imboga iyi nkuko twohini wacu bazana inderama bazana insogo irengarenga kuko ntugaya akazi wewe urabagusuka amafaranga yaje nkaca rero nzafata izo mboga ndaziranguza nongera mpereza abaza kudandaza bato umva imodoka ivyuka nka saa 9 z'ijoro hariya kuvyuka kare niko kujya kwawe je rero naca mvyuka nka saa 8 nkaca mfata rero bya biboga nkarangura nk'ibya bitatu maze kurangura nk'ibya bitatu nkaca nshira ahantu kwishitingi nini hama rero babandi bajyamiriye nanje nkaca nduza akabeyi bagaca bazirangura iwanje rero mu nyuma rero arongera arantora subira muri ibyo nuko byageze bwa mbere bakunze muri Media TV murabyumva hanze nta gusuzugura akazi mbega ntako kazi ugiranije nuko ngira amafaranga ya hariya atangana nayo hino nk'umuntu w'umugabo akoze kurangura inderama irengarenga asubiza babona ugirani birateye isoni ku bwawe umaze kujabuka kuko bavuga bati ngo utaratembera mu mihana ngo avuga ngo nyina ni wacu mbabonene ku bwawe ugiragije kuraba nk'umuntu w'umugabo bikoze hino bona bya biteye isoni ntabwo byoba biteye isoni na gato burya ndakubwira ukuri waraye inzara nibaza ko atasoni wo kumva hajya utarararire gituma batabikora no kuvuga yuko nturara inzara mu Burundi umva urashobora kuba ufise umugenzi eje akakugurana ubududu canke akakugurana ifu ukayimusubiza mugabo hariya havuga muri supermarket ni noti umva rero uvuze ngo birateye isoni kandi bitunze abantu benshi usanga amakamyo izi modoka tubona zitwara imbaho hariya zitwara izo mboga urumva usanga abantu barakize bivyibuhiye kubera izo mboga ugasanga umuntu yararimye nk'amahegitari 40 y'izo mboga yarimvye amazi akavomera ahubwo mbere baratubwira ati mbega mu Burundi kubera iki mwebwe mukena kandi igihugu cyanyu cyama kiri green no kuvuga cyama gitoshe hariya rero birashika kirukuma bakarinda kwimba amazi bagashika bakimba amazi bagatera izo mboga hama rero abantu bazirangura bakunguka n'abazirima bakunguka urumva ubuzirima siwe zidandaza no kuvuga uwo ofisi icyo kimodoka nimba azikura ruguru aca zimanukana mu gisagara abandi nabo bakaronkeraho kuko nkariya urumva twege igituma nibaza ko bavuga ko biteye isoni nuko badandaza nkeka indagara hariya ntandagara ziriyo hari nkacoho ha indagara zitwa omena nkacoho nizo ndagara zonyene ziriyo ariko ibindi bintu nimbogabo abantu hariya birimboga muragiye umunsi wa mbere murayinjiye muri Kenya ku umugenzi mu nyuma muraronsa akazi ko gukora amamashine murakoze mu nyuma murabona ko umuboss atariko arabikora neza muramuhevye mugiye kwikora akazi kiwanyu murangura musubiza hama mu nyuma umuboss ari kubisagaci agarutse wifashe gute warihagaze ko kuvuga ati kugira ngaruke bigenda uko byagenze gute muri Kenya nta kintu cyo kwihagarara ko kibaho muri Kenya no kuvuga umuntu azi ko ushoboye akazi ni wakurondera kubera abakiriya nibo bamubaza ati wa muntu ari hehe niwe dukeneye no kuvuga nabo bafise stress mugavuze ngo uce wihagararako wumva uce wihagararako gute ni wihagararako bo ariko muramubwira ati rero jewe unsubije ku kazi gerageza amafaranga yanje uzura yampera igihe urumva rero mu runyuma aho byaragezeho turakorana biba ngombwa yuko ninjira muri company y'abahindi muri company y'abahindi ngiye guza nkoreramwe ivyo nyene natangiye kwigira iwiwe aca kwanka umukenya no kuvuga uretse kumukorera
acakwanga rero bicanja mu ivyo bindi byo kwiga gukora madrede gukora icyo bitwa pedikiwa manikiwa hama ntangira gukora ibyanje gushika uyu mwanya tuvugana naho uri mu Burundi usubiye hanze ushika mu bintu by'iwawe ego shitse hariya nkora ibintu by'iwanje ibyo ndandaza by'ibyo bya madrede ibyo bintu nyene by'ubwiza bakunze mu Media TV mwabonye duterabanye no mu diaspora tuzinanye ubu se kumwita janda unza namwita diaspora kuko na hari hino novuga ko nakaruhuko murimo cyane ndi mu karuhuko gashobora kumara n'imisi nk'itatu nk'uko rero nariko ndabivuga na hari hino ari mu karuhuko turabye hari abantu benshi bava mu gihugu atamuntu numwe bazinanye bagapfa kugenda uko nyene mugerageje kuraba ingorane muba mwarahuye nazo kandi bamufise umuntu muzinanye udafise bazinanye ubona gute ni gice ushobora kubwira ugwaruka gwinshi rudukurikirana ugwaruka gwinshi ikintu no rubwira mu bintu bijanye no gusafira kuja mu ibi bihugu byo muri Afrika burya jewe nabonye igihugu cakira ingenzi neza n'u Burundi babonye umuntu w'umunyamahanga baramufata neza ariko nagire ndabahanure yuko kugenda mu gihugu ata communication no kuvuga ati atanzira ufise y'umuntu aho uraza ukinzira y'umuntu ari mu nzu nahiba ndende utegeza gushikira hehe mu nzu udafise rero communication ukishira mu buzima bwawe ati genda giye benshi barapfa abandi bagabahitiza mu gasho ugasanga bakwagiriza ikindi kintu ugacuhera mu gasho abandi bakabica bakabambura bakabica kuko urumva utazahushikira ntuzi imbere ntuzi umuntu azogutora kuri parking naho wogenda n'indege nta muntu azokwakira ku kibuga c'indege umva bisaba ko ugirana basi ubucuti iburi nubona aho yoba ari umurundi utazi ukamenya atari mu iki gihugu fasha jewe nazanye basi utuma umuhenda rega ati je nazanye umutahe mugabo fasha jewe ndonkaho nshikira cyangwa ndonkaho mpangiza amaze kukwakira ari umuntu wiwanyu uramubwiza ukuri ati je byari byanse ariko kugenda wijanye wishongoye ati je ndagiye harimwo ni dangerous Bega abanyakenya nkaho sanzure ntibiyandagaza kuba babanze kumenya ati Mr Janda no Murundi so mu Kenya bashobora kuza umwanya bakurondera mu ijoro gira ibizana bambura abantu hajya ntibibaho muri Kenya ikintu gihaba abanyakenya baratwanka barundi no kuvuga sinovuga ngo batwanka twebwe twenyene n'abanyarwanda abarundi n'abanyamurenge kuko tuvuga ururimi rumwe turahuza twese rero hari abanyamurenge barakoraye akazi cyane n'abanyarwanda barakoraye akazi cyane n'abakongo batangiye kwinjira rero abasore bahariya ntibakunda akazi twebwe rero tugiye hariya bakumva ati uyu n'umurundi ntushobora kumara indwi warose umuntu wahitiye ko guconnecta ntushobora kumara indwi utararonka akazi ukora mugabo rero hariya bisaba ugenda uzi umwuga urumva ko nanjye byangoye nkahita njya ku ishuri nkiga imyuga nk'iya nk'akarorero imyuga hari ikora muri Kenya nk'umusore ayumva neza ikintu azi akeneye kuja kurondera ubuzima ngahavuga ati je ngaha narakubitise nzi umwuga hariya muri Kenya uzi gushona igitayeri muri make hariya kirakora kuko abantu baho ntibabikunda nta nubwo babizi gushona neza ikigize kabiri abantu bazi gushuka abahungu bazi gusuka imishatsi y'abagore ibyo birimwe akanoti ku wundi mwuga novuga abakwaferi uzi uri umukwaferi wiyemera kuko hariya baraba ikintu cyiza wakoze mugashira kuri internet bagakunda icyo wakoze icyo urashobora kuvuga ati ngiye muri Kenya ugaca uvuga ati jewe ndazo umwuga wo gukora imoto baca bakwereka ati imoto rero nyinshi zo muri Kenya zikorera ahantu bitwa hariya bahita kenshi Kayore Utawara uco ugiye ati ku muntu afise garage yiwe ukamubwira ati jewe ndazi gukora imoto baca baguha imoto tisambura imoteri yozo kacawandagaza uburosa akazi ukongera ukayiteranya kongera ikaki kagenda uburosa akazi bakubwira turazi gushona bakaguha ikote tiriko turaribona fresh pimuyo ucuronka akazi no kuvuga rero ikintu ukora nico kiguha akazi hari ntabwo wovuga ngo ugiye muri Kenya ngo ugiye kurondera akazi atamwuguzi atamwuga vraiment uba wishongoye ni hahandi usanga bamwe batembereza ivyema mwibarabara
usanga batembereza amage ayo mahera nayo ni make kuko hari yarigura amafaranga 225 ugaca usanga n'itike uzorikorera mu myaka 4 umva bigaca bikugora mugabo uzi umwuga n'amahera azayibyihuse. Mbega hariya biroroha ko ushobora kuganira n'abandi barundi bariyo muramenyana tunyamana kano Murundi naho yoba mutava mu ikomini muca mu ntara imwe ukamenya tuyo n'umurundi ari ngaha bo hariya turamenyana usibye na Kidumu turahura Kidumu turahura hariya no kuvuga abarundi hariho groupe barimo ubumwe bw'abarundi hariho n'umukuru w'abadiaspora baba hariya mu gihe ugize ikibazo arashobora intervena arashobora gufasha icyo ibyo ashoboye aragashobora no gushika kuri ambassade akavuga ikibazo umurundi afise kandi hariyo ushoboye kugira nk'isanganya rikomeye hariho ubumwe bwo kugira ngo dutange udufaranga dushobora gufasha ugize nk'uburwayi bukomeye. Mr. Janda tugaruke hino mu Burundi tubanza tubibagire gato ibyo muri Kenya mu Burundi urahazi warahakuriye naho wagiye muri Kenya nta myaka myinshi nibaza uburamarayo ubona gute ikibazo cy'ugwaruka bo ikibazo cy'ugwaruka mu Burundi novuga yuko turabanebwe ugwaruka bw'u Burundi twe sinikuyemwo turabanebwe bivanye nuko jewe ukuntu ndabibona mu bindi bihugu nkuko ndeka mfatire ku bindi bihugu nko muri Tanzania kuko ndaca muri Tanzania ugwaruka nigo rufata ibibanza bya mbere mu iterambere ati iterambere gute rero urabona iki gihugu cyacu dufise kiratoshe nkuko namwe nabivuze kare turakwiye kukibyaza umusaruro kandi ntiduce duhurumbira amahanga ngo niho ngo tugiye kubaho neza uragenda hariya ubuzima bukakunyorosha rero uri ngaha iwacu ikibazo dufise cy'ugwaruka tubona yuko menga gukoresha iyi ordinateri ariko kazi ugaca ubona menga kuba ufise akazi ka leta niko menga urubashwe ariko hari ikintu nko korora arana nk'ahariya bageze ku rwego guko ushobora korora inkoko mu ndwi zibiri bagaca bayijya urumva rero amafaranga usanga abasore bafise amafaranga bafise imodoka zikomakomeye ama V8 ari inkoko gusa yiyororera urumva ugasanga uko kurima arima amashu yera mu mezi 3 ugasanga afise amafaranga menshi rero ngahi wacu umenga ubonye umugenda ari kararima menga hariho nabantu baduca intege muri mage nibaza ko hariho nabantu bakubona mbese ngo umuhungu wa naka ngoja ngo ntiyahejeje ishuri babona menga nukubona hajya ku bitaro ariho ategezwa kuja kuvura urashobora kuvura ibiterwa byiwawe urashobora kuvura ibitungwa byiwawe urumva no kuvuga urashobora guhera ku kintu gitoya kikakugeza ku kintu kinini rero ikibazo cy'ugwaruka ngaha iwacu novuga muri commune Mabayi canke Bukinanyana canke se novuga mu gihugu cyose ikibazo dufise turabanebwe no kwikengera no gusuzugura icyo gukora akazi muri make kugwiki kubgawe umugwaruka nk'umwe mugwaruka yatembereye arabona handi kuntu bigenda arabona kuntu biyungunganya natwe atubwiye ko hari n'abandi bantu baduca intege bakavuga bati nakanya yaje amashuri kugwiki kuri abo bose kuri abo bantu bavuga mwe nuko no kugwaruka mo icyambere twari dukwiye gutegwa intege ego abajeje intwaro bariko barabigerageza ndabibona ndakurikirana Facebook ndaraba kuri YouTube bariko baragerageza guhimiriza ugwaruka kandi ugwaruka niryo nzira y'iterambere muri make rero abantu baduca intege baje barose ubuzi muri leta nibareke kuduca intege nimba bonye na hari umurima ndiko ndagira guca ndakora barafise amahera beshe bahari abakire ngaha batari kuri amafaranga bemeye kuyabika bakayafunika mugabo abajene beshi hari abafise umwete sikuvuga ngo bose nabanebwe agerageje gukora iki bagaca batangira kuvuga ati none kubera iki ariko akora kije ntibamusapotinge basi bamuhereze basi ati ngaye amafaranga y'ifumbire nimba ari umurima w'ibitunguru yarimye bamushigikire ahubwo bakumushigikira cyo usanga bamucinege rero ikintu twokora nk'ugwaruka twoja hamwe rero sukundi ni kwa kundi kwa makoperative kandi hakabamwe ubwizigirwa kuko urudandazo rwose rutagira ubwizigirwa rurahomba
kandi uca usanga rero n'abandi basore cyangwa isugwaruka ari ibihumbu urumva ibihumbu wamfasha gusobanura ibihumbu umuntu w'igihumbu n'umuntu ashobora kuba afise ikintu nk'ubu wewe ukampereza amafaranga dukore jewe hakuja kuyakoresha igikorwa nkaca ndayajana mu kabari cyangwa nkaca ndaba inkumi nziza ugaca usanga nigiriye za rugombo nigiriye Bujumbura kwirira ku mazi kwirira amaragu inkoko ziryoshe kumbe wari kutunga inkoko ukabyaza umusaruro ukaronka iyo urya ukaronka izo ushora ugaca usanga rero akenshi abasore rero ngaho cyane birava kuri ico kibazo yego Mr Janda waratanguye akamashine gato uradugura shika no ngaha mbere uragura n'andi mapareye atandukanye uragiye ibintu byawe byasigaranye ndeko mbona n'ubu bisa neza bo wabisigaranye uyu ni umudamu wanje uyu ni umugore wanje muri make ngende namubwiye ati burya rero uraraba wiga uyu mwuga kuko niwo warudutunze mu buzima bwa misi yose namubwiye ati burya umugabo agiye kurondera harya aronka n'igihe abura kuko kurondera ntabwo uba ugiye gutora ntabwo aba ari umuntu yakwemereye ati ugiye gutora amafaranga rero nca ndamwigisha burya ibintu byose nakora ngaha we arabizi byose niwe nyine wafashe umwanya kumwigisha yego nafashe umwanya wo kumwigisha namweretse bike byinshi mbere nisanze abindusho kuko urumva nanjye nagiye kwiga ibindi nasanze hari ibyo ndusha bisigura ko barafashe umwanya munini muri ko muriyumvira ko ushobora kuva hino mu gihugu ukajabuka hanze kujya mu biganiro n'umudamu tiyamara sigara nawe uriga iki cyuma hama nawe uzosigarane iyi secretariat yacu warafashe umwanya munini bo nta mwanya munini nafashe namweretse ndamwereka ati iki niki bagikora uko kandi maze kugenda ati burya niho uzobimenya neza yabimenyeye kuri tele abo maze kubona umugabo yamaze kugenda yavuze ati rega burya karabaye acha tagira kubikora ugaruka gwinshi rurakunze kugenda ufise rububatse rurakunze kugenda mbere utabwena abadamu bago worubwira iki wewe birumva ka warafashe umwanya wo kuganira nawe tasiho ndi fata umwanya nawe banze wiga machine worubwira iki mwene ugo gwaruka rero rukunda kugenda uko rutanabwena abadamu hariho umuco abarundi kazi bafise cyangwa se abarundi bafise keshi abajene bagenda mu bihugu hanze y'igihugu n'abajene baba barimariye nk'umwaka umwe cyangwa ibiri rero umukobwa wa naka wamutoye hariya kwa Benjamin cyangwa kwa Muzehe Nyandwi urumva bagaca bavuga ati burya rero burya ramutaye baca bavuga ati burya rero arataye umugore ugaca wiyumvira ati sha nina bibwira umugore ntiyemera komva acha avuga ko amutaye karibishuyo karibu mama karibu fotora twabasanze ku kazi byose ndakazi ntangorane nimwe ko twabasanze aho mwatabaza gukorera okay rero muri make bakaca bavuga ati je ndamubwira yuko nzogenda hanze arahava vyanga muri make agaca hitamo akavuga ati reka ntimbe kuva nakerega abarundi bahoze baja kurondera abagabo bahoze bagenda kurondera ubuzima hanze hariho twumvise n'abandi bagiye hanze banaherayo sinzi wewe ko wiza amateka y'u Burundi rero agaca avuga ati ninabimubwira biraba ikibazo ariko kenshi iyo umugore we wamuteguye nihasigara afise amahoro icyo no bahanura nuko uja hamwe n'umuryango ukababwiza ukorashije by'ukuri ngende urumva ati ngende mu mahanga ati ngiye mu mahanga n'ivyanka nzobabwira n'ivyankundira muzobona ico ndiko ndakora hariho rero n'abajayo rero nabo bamaze kuronka agafaranga hariya basirimutse ntibasubire kwibuka nabo bagore bagaca babata burundu rero kenshi nico gituma bagira ubwoba bwo kubivuga abandi nabo ugasanga yateye inda umuntu umukobwa wa naka agaca agenda atavuze ni hamwe rero usanga atanu umugisha bigiye muri make ubyiza wozo bivuga gwaruka mukomera dukurikira mwavyumvise y'abayakarorero ari bashikariye bakaronka ubuzima bagaca bigumirayo mbere bagaca barondera abandi bakobwa beza b'ibisusu hirya no hino bagaca bandi biyegereza ariko we murabona nahagenda iyo ugiye hariya umara umwanya ungana gute kugira ngo ugaruke kuraba umudamu ubwa mbere namaze amezi 8 ubu nari maze umwaka
n'amezi 2 wasubirayo hariya nabo nshobora kuzogira undi mwanya na gute kugira ko kuraba bo bivanye n'imigambi ndiko ndategura burya ugiye kurondera nakubwiye yuko nukurondera abakiriya nko kubona baza hari ikintu ndiko ndategura bivanye nuko urabona ko nakubwiye ko nubatse parcelle y'ikiyosike nkoreramo ni wanje ku kamashini gatoya natanguye hama rero na hariya icyo nkora ntegezwa kuvuga ati ndisununuye ni buri ngere nakanyubako hari y'Ibujumbura rero nkako ndakamaze ndashobora guca mvuga ati reka nongere ngaruke kagaruka uvuga uti nagiye kurondera umutahe sinzoguma hariya yego je ntabwo mfise gahunda yo kuba muri Kenya mfise gahunda yo kurondera agafaranga ndakazana ngaha kugira ngo nisununuraho narindi ndengeho gatoya ubu buzima buguma bumera neza cyane aha mukabonera n'umudamu ico yokora ntiwo mujana muri make hariya igihugu cyononekara burakanya hari ujanye y'umugore nibaza yuko bahita shambara mawe nukuvuga ni tongo ry'amabuye urumva itongo kurima mu itongo ry'amabuye umwanya n'umwanya Kenya irononekara ugaca usanga ibintu biragoranye rero ni hamwe usanga umugore mutangiye kuza muratana kimfana kuko wewe umugabo naho wo kwirarimwe mwibarabara nta ngorane hari imyigaragambye urazi ko bace batangira guhiga abanyamahanga we rero uragenda hari ukaronka hamukagaruka kuko igihugu cyacu ni cyiza urakoze cyane mu majambo ni menshi twavuganye ndipfuza ko woyavugamwo ayo majambo yose twavuganye ugira ikintu utekerera urundi gwaruka utubwire mu ncamake nko mu munota umwe ibyo byose twavuze utwereka inzira muntu meze uko gwaruka bimeze uko nuko yego muri make ikintu novuga kugwaruka canke se n'abantu bakuze kuko hariya nta gukura nta kuvuga ngo wewe ufise imyaka myinshi akazi kose tugahuriramwo tukagakora hanyuma rero ikindi kintu navuga tureke kuza turatanga akazi bivanye ku miryango yacu canke igisokuru canke iki raba umuntu ashoboye akazi abari wo hakazi niho dushobora kugera kwihangiro n'iterambere abandi bagezeko kuko hariya barateye imbere gusumba twebwe rero ikindi kintu ca novuga c'impanuro ni kuvuga yuko kuja mu mahanga babona ko menga nibwo bukiriro cyane ariko twubatse iki gihugu cyacu nacyo nyene kirimo ubutunzi bwishi hanyuma ikindi no rangiriza ko kunda akazi kawe ntugafate nkuko menga ni kintu kibi umaze gukunda akazi kawe abantu bakumenyera kwa kijya kintu ukora kuko urumva jewe uko natangiye ku kamashini gatoya hageraho ndagura amamashini menshi ndashinga studio recording indirimbo Ibujumbura ndayifiseho rero ibintu byose no gukunda kijya gikogurimo barana nkawe umwuga wawe urimo ucika intege ntawoshikana mugabo rero urabona ko nk'ubu mpaye ikiganiro hari umuntu azokiraba avuga ati jewe Nestabi ndakeneye kumufasha hama rero abantu bamaze kuba bateye intambwe bateye imbere no himiriza ko bofasha abanyempano bakabashiramwe imitahe bajya abantu nabo nyene baba diaspora bari mu bihugu byo hanze muri Amerika nibaza ngo nimabaye ko badukurikirana abanyamabaye badushigikire ugwaruka tuje hamwe dushobore kugera kure yego murakoze cyane ariko narifise tubazo tubiri ushaka kubaza madame wawe sinzi ko unyemerera oya ntangorane madame wanje ari ready murakoze cyane nabene ndabona ari mu kazi amahoro kandi mahoro neza yego ntabwo ukora iki bo ndiko ndakora ifoto wewe yatubwiye ko yakwigishije utuntu duke ubundi muntu yasigaye yakwigisha ninde bo ego yaranyigishije bikeyi ibindi nyene nagenda ni ukuvuga nta muntu yabingishije baguma ukinisha imashine nkabona nyene biraje uko nyene umunsi wa mbere akubwira ati yamara ashobora kubandanya nanjye mbandanye kugira ngo mutane we ntangorana no mu kazi byose ni sawa ko byo warapanze akarere atari huri ni habari ari hari niho nawe ubu nako ndavuga nti rero umunsi wa mbere akubwira ati jewe gira nsafira gira mfata urugendo kandi gusura kumbona n'umwaka canke ibiri irashobora kuzohera udasuye kumbona wiyumvise gute bo ntago byangoye neza nyene gusa nyene twarabiyaze hama ndiyakira ndavyakira uko nyene aragiye mwaswe kuvuga nta kimwanga na gute bo oya ntago twahagaritse kuvugana
twakomeje tuvugana nyene nkuko byari bisanzwe. agishikayo yarace babwira ati ndashitse. Yarambariye ati ndashitse. Akazi rero ugerageje kuraba amafaranga yinjiza kuntu yazana ration muhira n'amafaranga we winjije inyuma yiwe wantu wabonye byari bimeze gute ntatandukane wabonye? Mbo nukuvuga itandukaniro nararibonye kubera yuko ntari ndabimenyereye cyane n'abakiriya, ariko mu nyuma ko imisi igenda ihera abakiriya baragiye baramenyera nyene barasubira baraza nyene nkuko bahora baza. Yarahora atanga n'imiziki, wewe naho imiziki wahora urayitanga? Imiziki narayitanga kandi n'ubu ndayitanga. N'ubu nyene urayitanga? Ariho abamama benshi badakunze gukora mwene aka kazi, bakubonye ntago bakuvuga tujya mu mama bijyarimwe n'ibiki n'umunebwe ntaja kurima ntamaja mu mwene yavuga. Mbo muri make nyene hari hawo mama usanga batitahura, ugasanga baravuga nyene, ugasanga baravuga byinshi n'abandi nyene batangara bakavuga ati gute ushobora ibintu nk'ibyo. Ugasanga nyene bariko barabaza naje nkavuga ati je ndabikora uko nyene. Nk'umuntu akubwiye ati uri umuhinga wiyumva gute uri umuntu w'umudamu? Ndaryoherwa. Amaze kugenda urugo wararusiganye kuri kwamye? Bo ego nararusigaranye kuri kwamye. Agarutse yavuze ati yakwishyuye yakubwiye gute kucerekana yuko yishimye ku rugo warusigaranye? Bo agarutse nyene yaranshimiye, yaravuga nyene ko ari iby'agaciro, ko ari byiza. Karaba mama bake usanga bo bishobora kuvuga muri make yaranshimiye muri rusange. Ntabwo wowe wigeze wiyumvira ko uwo musanga hariya n'umuryango wawe wose? Ko no musanga hariya oya yigeze biza ngiye guhamagara nawe? Yabahamagara oya kubera umugabo abari umugabo nyene aguhamagaye urumva ntacyo wohindura. Aguhamagaye akabwira ati ngwino wewe ucugenda. Nkuko bivuze hari abamama bataritahura umugabo akora iki umumama nawe adashobora kuja gukora nk'icyo umugabo akora. Nakaye kajambo ushobora gutera ugwaruka inkumi abamama kuvyerekeye gufashanya mu kazi ko kurondera ico murashobora kucotuma abaho? Mbo muri make mu bisanzwe nta cyo no bahanura nuko boreka kugaya akazi canke bakareka kwitinya akazi kose umuntu ababwiye ati kora iki tuvuga ari nk'umugabo bakareka kuvuga ati bisi no bishobora iki niki. Je numva no bahanura nyene bakiteza imbere nyene nk'abavyeyi mu gushigikira umuryango wabo kugira ngo bashobore gutera imbere n'ibindi. Akikubwira kwiga imashine warabona ko uzobishobora? Mbo akibimbwira nabona nto bishobora mugabo naramubwiye ati nzogerageza. Reka tugushimire cyane kuri uyu mwanya ushoboye kuturonsa. Ego namwe murakoze. Bakoze ba Media TV nagiye ntashimiye Serugo nagiye ntamushimiye kandi ari nawe nyene nateza gushimira wabufise akajambo kanyuma. Nukuri jewe icyo nobabwira gusa ndabakunda gose abanyamabaye ndabakunda hama mugerageze kuza mura supportinga mwavuze ni Mabaye Media TV mugerageze kuza murayishigikira na cyane kumenyesha abantu nk'abantu bakoresha YouTube noneho abarundi twese ubonye bisaba ko twijukira dukore YouTube. Utibagira kugira subscribe hanyuma no gushigira sharing kugira ngo abantu benshi baze bararonka ibi biganiro bibera hano iwacu Mabayi byo babyiza cyane. Murakoze cyane reka tubashimira cyane rero kuri uyu mwanya twabanye twabasanze mu kazi mbere turabahagarika nibyo mwarimo turabakengurukiye cyane. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Amen. Namwe ko mudukurikirana kuri Mabaye Media TV reka tubashimiye hasike na mu kindi kiganiro. Bye bye.